Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ko biriko biravugwa mu gisata c'intwaro ibereye. Namakuru tuza kugaruka hanini ku kibazo cyo kwiyunguruza kiriko kiribonekeza mu gihugu hose, cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, ndetse kandi tuze no kubabwira kuri mwe mu biciro vy'ingendo vyaraye bishizwe ko n'abashoferi b'amabisi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Hari nk'ibiciro biva muri ville werekeza mu makaritsiye yagize igisagara ca Bujumbura, ndetse n'ibiciro biva i Bujumbura werekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ubajije abanyonga izo modoka bo bakubwira yuko nabo iritiro imwe y'igitoro ubu bariko barayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 40 bitewe naho wewe ayiguriye. Vyose turaza kubigaruka ko ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko ubu ibintu vyakomeye cyane, hari n'abatanguye gusiga amamodoka mu nzu bagatambukana n'amaguru kuba bishoboye. Ikibazo c'ibura ry'ibitoro vyo cabandanije kuba umuzi w'ibuyenga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi kigira gifate hafi imyaka 2 cibonekeza, aho bwa mbere leta ya Evariste Ndayishimiye yari yagiriza arengewe mu bunyoni n'akarwikiyo karibo bariko baratuma igitoro kibura mu Burundi. Abarundi batari bake bari bahanze amaso leta, ariko nabo baramanitse ibiganza. Ntivyumvikana uko ikibazo nk'iki ngo conanira nta gukemura hari leta ivuga ko yatowe n'abanyagihugu. Bamwe bati uko biri kose leta yari kwiye kwihutira gufata ideni ryihuta hanze y'igihugu, naho bavuga ko bikwije ikaronka amadevize abarafasha kuzana igitoro. Leta y'u Burundi ubu ikabifise hagati mu gihugu ideni rirenga imiliyaridi 600, bivuga ko bigoye kuronka ideni ngo hagati mu gihugu gatagikozwe cihuta igihugu kiraza gutembagara. Leta bakavuga ko yogerageza kandi ikumviriza abahinga mu vy'ubutunzi kugira batange orientation y'uko igihugu cova muri ibi bibazo, naho ngo abategetsi nibashaka gukoresha ubwenge bwabo ibibazo biraza kubasiga mu kaga gakomeye cyane, kuko bo n'abanyagihugu bataza kubivuga ko kumwe kandi bataza guhuriza ukungene ibi vyose biriko birabura, mu gihe igihugu c'u Burundi gifise abahinga batandukanye mu vy'ubutunzi kandi gifise n'abandi bufasha mu kuzana ico gitoro. Gusa bamwe bakavuga ko bivanye n'ubukunzi bw'inda bwa bamwe mu bategetsi ico gitoro kuboneka vyo biza kugorana. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze, cyane cyane ku munsi wa 5 w'indwi iheze, ibintu vyari vyakomeye cyane birabanye no kwiyunguruza. Binavugwa yuko hari abana boba barasivye kuja gukora examen kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza. Ni mu gihe kandi hari bamwe bavuga yuko hari ibintu biba mu Burundi bigatuma bamwe biyumvira ko hariho abantu binyegeje mu butegetsi ariko bafise umugambi ukomeye ukubwankisha abanyagihugu, cyane cyane kuri iki kibazo kirabana n'ibitoro. Ni mu gihe duhereye mu minsi yaheze kugenekerezo ku kwezi kwa Ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024 kwiyunguruza vyari vyiriwe na vyaramananiza mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma iyo minsi ho ibintu vyari bikomeye. Ku munsi wa 6 ndetse no ku munsi wa Mungu ibintu vyabandanije gukomera. Kumutakuraho hari abatubwiye ko babuze rwose uko biyunguruza mu gatondo, abandi benshi nabo biriwe biyunguruza muri taxi bita canga, aho usanga umuntu umwe arishwa hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Bikaba byarageze naho abantu ubicarikwa muri kapo za voiture taxi. Bamwe bakavuga ko biteye ubwoba kubona batama n'abatamakazi muri za kapo. Akamuna kabonetse mu Ngagara muri quartier 9 kwa commune, aho ngo abantu bunguruzwa na za kamyonete bakariha amafaranga ari hagati y'igihumbi 500 ndetse n'ibihumbi 3 gushika mu gisagara hagati. Ni mu gihe kandi hariho station nayo nyene yihaye ibara amupolisi ajejwe kuyicungera ngo ari we yazaranyonga imiduga n'abapikipiki akaja kuyinywesha. Imwe yose imuhaye hagati y'amafaranga 30,000, 50,000 ndetse n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Nkuko rero ikibazo cabandanije gukomera, ku munsi w'ejo mwijoro ho vyari ibicika mu gihugu. aho mu gisagara ca Bujumbura kwiyunguruza vyari vyabaye umuzi wibuye. Tugiye kubageza ko bimwe mu biciro
vyariko biragenderwa ko ku munsi w'ejo kuw'Imana. I Bujumbura ibintu bikomeza kuba nabi cyane uko kwiyunguruza vyifashe kuba ari muri ville. Kuva muri ville uja mu Kanyosha vyari amafaranga 10,000 ku muntu. Ville uja mu Ruziba vyari 15,000, kuva muri ville uja ku Musaga vyari 7,000 ku muntu umwe. Ville Kinindo 7,000, ville Carama 15,000 ku muntu. Kuva muri ville uja mu Kamenge vyari amafaranga 10,000, ville uja mu Gatumba vyari amafaranga 20,000. Ahantu hafi ya nyuma uva muri ville yari amafaranga 5,000 ukiyunguruza. Ni mugiye kuva mu gisagara ca Bujumbura uja mu zindi ntara ho vyari vyakomeye cyane, aho kuva i Bujumbura uje Bugarama vyari amafaranga 15,000, kuva Bujumbura uja mu Kayanza vyari 25,000, Bujumbura Ngozi 35,000, Bujumbura Muyinga 45,000 ku muntu umwe. Kuva i Bujumbura uja mu ntara ya Kirundo vyari 50,000, kuva Bujumbura uje Gitega vyari 20,000, Bujumbura Ruyigi 40,000, Bujumbura Cankuzo 50,000, kuva Bujumbura uja Makamba vyari 40,000, Bujumbura uja Rumonge vyari 15,000, Bujumbura uja Nyanza vyari 30,000, Bujumbura uja mu ntara ya Rutana vyari 30,000 naho. Mu gihe wava i Bujumbura aja Imwaro vyari amafaranga 20,000 naho kuva Bujumbura uja Cibitoke bikaba vyari amafaranga 15,000. Ubajije abashoferi mwijoro ivyo bari bariko barakora ndetse no kurisha amahera ngana gutya ku muntu umwe kugira ngo yiyunguruze ava Bujumbura yoba aje mu makaritsiye atandukanye agize igisagara ca Bujumbura ndetse no kuva Bujumbura uja mu zindi ntara zigize igihugu. Abapolisi nabo bavuga ko igitoro bakironka kuri magendo, aho iritiro imwe bariko barayigura amafaranga 2,000, 20,000 ngo naho baduza uko baruhira guhomba. Ibi akaba ari vyo bihari biriko biravugwa. Kuri iki kibazo kirabana no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, bamwe abahinga mu vy'ubutunzi bakavuga ko leta atangingo ifashe mu maguru masha ibintu bishobora kuza kuyangara mu gihugu, ndetse hamwe bakazobona abanyagihugu bamwe batanguye kwidoga ngo nuko ari nubwo baba butekeye abanyagihugu bamwe ngo kuko hari vyinshi babona bakanuma, cyane cyane kuba vyatangajwe n'ubundi n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mugihe kandi nta n'imodoka nimwe ngimanukana amakara yemewe gushika mu gisagara ca Bujumbura. Abakora ku kazi bo bakaba bari mu mwiheburo bariko baratabaza. Kuva ku munsi wa 4 igenekerezo ya 6 ku kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2024, imodoka zimanukana amakara mu gisagara ca Bujumbura zarazibiwe, zankirwa gushika mu gisagara. Imodoka zica muri RN seti zose zihagaze ku kibuga c'umupira mu Nyabiraba ni muri Bujumbura Rurari. Izica muri RN rimwe zose zarazibiwe aho bita kwa Busigo ruguru y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Abagendesha izo modoka zose babwiwe ko ari itegeko ryavuye hejuru. Ni mu gihe abagendesha izo modoka bari mu mwiheburo mwinshi kuko kiretse ako kazi gasa nakahagaze iyo minsi yose iheze bari mu gahinda n'inzara mu nda. Baratabaza inzego zibijejwe harimo n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye ko bafasha kugira barekurirwe bashike mu gisagara ca Bujumbura. Aho ni mu gihe hamwe vyogumuko amakara nayo ashobora gukena mu gisagara cose ca Bujumbura canka Kazimba ku rugero ruteye ubwoba. I Bujumbura muri komine Mukaza barasaba ko uwahohoteye abana babo mwijoro ryakeye nawe yohanwa. Abo n'abavyeyi bafise abana babo b'abasore babiri. Abo akaba ari abana bare bakubiswe bikomeye na Nyandwi Asukinasi arongoye imbonerakure muri quartier Jabe. Ivyo bikaba vyabaye mu masaha yo mwijoro ku isaha y'isambiri, aho abana b'abahungu batatu bariko bataha mu mihana yabo baciriwe bahagarikwa n'umukuru w'imbonerakure muri quartier Jabe ya mbere ya kabiri ndetse n'iya gatatu ariwe Nyandwi Asukinasi, aho yariko akizura ari kumwe n'indi mbonerakure yitwa Vianney. Muri bwo rero baciye batangura gukubita abo bana babagiriza ko bariko baranwa ibyayuramutwe.
ari byo bari bita urumogi. Muri ako kanya haraje umunyagihugu asigura ko abo bana abazi ari abanyeshuri boreka kubahohotera. Ubwo nyene wa munyagihugu nawe baciye bamusimbira ko arakubitwa bidasanzwe baranamukomeretsa ku gutwi. Uwo mukuru w'imbonerakure yaciye ahindura aca ahamagara abapolisi ababwira ko afasha abagwanyi b'umuharire Tabara. Ubwo nyene abapolisi bahashitse baciye batwara abana b'abahungu n'abanyagihugu kubapfungira mu gasho ka zone Bwiza. Abavyeyi b'abo bana bahavuye bishikira ku gasho, abana bose baca bararekurwa. Abavyeyi bakaba biyamiriza iyo ngeso y'umukuru w'imbonerakure aho mwijabe kuko buri gihe yama ahohotera abanyagihugu yitwaje icari. Bagasaba ko Nyandwi Asikinasi nawe yofatwa agahanirwa ayo makosa yaraye akoze mu guhohotera abo bana b'uwo muryango nk'uko abavyeyi babo babimenyesha. Ni mu gihe kandi Varisito Ndayishimiye we inyuma y'ibibazo byose biri mu gihugu avuga ko ngo Burundi butigeze kugira umugisha nk'uwo bufise uyu munsi. Umukuru w'igihugu ivyo yatangaje ko Burundi butigeze buronka umunezero n'umugisha nk'uwo bifise uyu munsi ngo ku ntwaro yiwe. Kubwiwe ngasanga Burundi bwose bwarashoboye kuronka umwimbu utari bwigera uboneka mu burimyi mbere no kuzindi ntwaro, akibaza nimba bazobirya bakabimara. Iyo bishikirije kuwa gatandatu mu ntara ya Gitega mu gihe bariko bibuka ku nshuro ya 4 urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Igenekerezo ry'umunani Ruheshi Burundi bwaributse ku nshuro ya 4 urupfu rw'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Muri ivyo birori vyakurikiwe n'inyigisho zatunganijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ku ndongo zaganywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu kuvyerekeye imbonakazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagarutse ku vyerekeye ko igihugu cifashe muri bino bihe, aho yamenyesheje ko Burundi ngo bwaronse umwimbu urenze mu gihugu cose, mbere kuri we akabona ko ngo bizogora nuko abanyagihugu babimara. Ndayishimiye akavuga ko Burundi ari agahugu gato ko muri Afrika y'ubuseruko ariko katigeze gahezagirwa nk'uko uyu munsi kari, kandi ko abarundi vuba bagiye kwigenga mu vy'ubutunzi. Ndayishimiye yabandanije avuga ko Burundi butigeze buronka umunezero ketse ku ntwaro yiwe gusa, akaba yarashimye Imana yashoboye kumva amasengesho yiwe. Kubw'ingendo aheruka kugira mu gihugu hagati mu minsi yeze, Varisito Ndayishimiye akavuga ko yasanze intara zose zigize igihugu zararonse umwimbu mu burimyi urenze. Varisito Ndayishimiye yagize ati niyo rya mbere mbonye umwimbu nk'uyu mu gihugu, harabaye umwimbu w'ibigori urenze hamwe n'ibiharage, mbere ndibaza nimba abarundi bazobirya bakabimara. Abarimyi mbere ngo vyarabananiye kwimbura vyose, bimwe biracari mu misozi, imirima yuzuyemwo ibarage bikaza vyongera ku miceri yuzuye mu myonga ngo mwimbu ni mwinshi. Gusa naho Varisito Ndayishimiye avuga ko umwimbu wiyongereye, biracagoye ko igihugu kitagira amadevize uwo mwimbu ntaco uzoza gufasha kugira ashobore kuboneka umuti w'ibibazo bijanye n'amafaranga mvamakungu ariko aratuma igitoro kiba umuzi w'ibuye, vyatumye mbere n'ibinyobwa vya Bralirwa bibura kuko ata amadevize. Ndetse bamwe mu vyo bavuga bakavuga ko aha ashobora kuba yarihenze cyane akurikije ingene mu minsi iheze cyangwa se mu mwaka uheze we yivugiye ko afise amatoni menshi y'ibipfungurwa iwe muhira ko rero mu gihugu cy'u Burundi atanzara irimo. Akavuga ko abandi bose bari kumubaza ibindi bijanye n'igitoro n'ibindi vyariko bikenewe mu gihugu cyane boja kuvyironderera. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigizwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.